Numunezero gusura kuba namwe bakunze ibiganiro bya HTV turabaramukije turabaye kandi n'ikaze mu kiganiro cingo n'imiryango ibiganiro mushanze mukurikirana iminsi yose amango nkayo kandi ikiganiro twizera kandi tuzi ko kibafitiye akamaro uno munsi dushaka kubaha ikindi kiganiro tuvugane ibindi bintu bishasha ikiganiro aho tuganira ku bijanye umuryango naho tuganira ku bijanye n'abawubamwo umupapa umumama abana ivyo navyo kenshi turiko turabikora turiko tubikora kugira ngo tusubire tuvugane ivyo umwami Yesu atwifuza ko mu muryango ivyo umwami Yesu agomba ko tubamwo muri rurya rugo Imana yaduhaye. Rero nshuti mukundwa uriko kuri kino kiganiro dushaka tusubire tukubwire yuko Imana iragukunda gose kandi Imana yashizeho umuryango kugira ngo tubandanye tuvuga ubutumwa bwiza ducishije mu miryango Imana yaduhaye. Twakiri abatumire bacu baje kutuganirira kuri teme idasanzwe ivuga ngo guhanuza uwo mwubakanye mbega ibibazo nyamukuru biza mu iyo tuvuze guhanuza mwubakanye nibihe ni ibibazo bivuga ngo mbega birakenewe mbega umuntu yobikora ryari mbega umuntu yamuhanuza mu gihe cose ivyo navyo dufise abatumire babiri nibo bagomba badufashe muri kino kiyago mbere mu bafu bwanje turi kumwe na Arthur Byamungu n'umushinga ntahe arubatse abaramutse yongere ababwire ibindi bintu birenze kuri ivyo bintu mazina biri navuze kaze Arthur. Murakoze cyane ndabaramukije bakunze ibiganiro bya televiziyo Heritage nkuko babivuze ni Arthur Byamungu abanubatse mfise umugore umwe abana batatu eko nuko muri make Urakoze cyane adubise ni Arthur Byamungu arubatse arafite umugore umwe n'abana mu buryo bwanje hari umutumire subwa mbere je muri HTV turamaze gukora ibiganiro muri kino kiganiro nyene yitwa Pasteur Edith Yamukundwa kandi nawe nyene n'umunezero kumwakira. Murakoze cyane kudutera iteka ryo kudutumira muri televiziyo yacu ya Heritage. Ndi umumama ndubatse mfise n'abana bane nibo twavyaye harimo n'abandi tureze turamaze kuronka umukwe turamaze kuronka abuzukuru kandi Imana no biracabandanya ihezagira hama mu mirimo ya misi yose nkabandi umwongere mw'ishengero rya Bond Life Church. Rero murakoze cyane. Murakoze cyane mwese bakunze ko muradukurikira mwakoze gukurikirana kino kiganiro twababwiye ko tumwe tubabwire ku bijanye na guhanuza uwo mwubakanye ibibazo nyamukuru biri inyuma bikikuje guhanuza uwo mwubakanye abantu bashobora kwibaza turaza kugerageza batumira baraza kugerageza kubitanga ku muco na cyane Imana bivuga ko mbega ni Imana twiteze ko ubijanye no guhanuza umubakanye ubijanye no gufata ya decision menshi dufata mu ngo zacu mbega n'uruhero ukara tubigiramwo rubi canke guyiza mugana cyane dukeneye kumva ico Imana idushakako. Duhere mu buryo bwanje kwa Pasteur Edith tuvuga ngo mbega guhanuza umubakanye hari ijambo ry'Imana koko ribivuga ko ku buryo umuntu akadukurikirana nk'umuco ukwiye. Murakoze cyane mu bisanzwe ijambo ry'Imana riratumenyesha neza yuko iyo umuntu yubatse babiri bacikumwe ntibabakiri babiri babacitse umwe. Rero kuba tubaye umuntu umwe birumvikana yuko dukwiye no kugira guhuza inama n'umutima dukwiye kumva ko ibintu tubibona kumwe mu bisanzwe si ikintu coroshe. Burya Imana irakomeye n'umuhanga w'umunyabwenge ifata abantu bafite kahise gatandukanye bakuze gutandukanya babona ibintu gutandukanya ariko ikabahuza ngo bacikumwe. Aha rero haba ingorane mugabo uko imeze kose Bibiliya ivuga mu Musiguzi 4 yuko iyo babiri basumba umwe kuko baronka impera nyinshi. Rero iyo habaye guhanuza umushinga ntahe canke umugabo mu rugo agahanuza umufasoni wiwe umufasoni agahanuza umushinga ntahe mu rugo haboneka impera nyinshi. Mu Migani 15 umurongo wa 22 havuga ngo ahatagira inama imigabo irapfa. Byumvikana neza yuko iyo abubakanye badahanuzanya umuntu akavuga ati je ndafashe inzira nkoze ibi uwundi agakora ivyo ashaka imigabo myinshi irapfa. Hari abantu benshi babeshera abadayimone ngo baduteye ngo hariho inyatsi ngo hari abarozi. Mu bisanzwe umurozi wa mbere ni uwo mutima wo gufata ingingo nk'umugabo cyangwa ugafata ingingo nk'umudamu ntuhanuze uwo mwubakanye
hari benshi babikora kuko bamukengereye ati uyu mugabo ntavyumva cyangwa uyu mugore n'ikijuju mugabo ntamenye neza ko Imana yabagize umwe yari izi yuko umwe wese azokomplete uwundi rero kugira mucike umwe mukwiye kuba mubona ibintu kumwe ntimushobora kubona ibintu kumwe mudahanuzanye ukwiye kuzana imigambi yawe nawe afise iyindi akayikuzanira hama ukamuhanuza mukabivugana niho mucika umwe ariko umuntu wese afata inzira yiwe naho borora barabasengera bakabasukaho amavuta ntimuzopfa mucitse umwe rero iburyo Imana Bibiliya nibwo bwenge dufise ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ducike umwe ntabwo ari ukubana nk'umugabo n'umugore ngo tuvyare gusa ariko dukwiye umuhanuzi wa mbere n'umugore wawe umuhanuzi wawe n'umushinga nawe wawe rero iyo mushize imigambi yanyu hamwe mugahanuzanya mucika umwe kuko umwe azana ivyimviro undi akazana ivyimviro hama mumaze kubona ibintu kumwe muba mucitse umwe ica kabiri iyo muzanye ibintu kumwe bigira inyungu nyinshi kuko abarundi ne bavuze ngo umutwe w'umwe wifasha gusara rero niyo mpamvu ntiwifasha gusara umutwe w'umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba byumvikana neza yuko iyo umugore atanguye kwifatira inzira ziwe umugabo akifata habasigaye gusara burya ntihari ingorane hama ica kabiri imigani ivuze ngo ahatari inama imigabo irapfa bisigura ngo amaproje menshi ahinduka inda zikorotse burya mu ngo ntabwo ari inda zikoroka z'abana gusa burya amaproje menshi ahinduka inda zikorotse kubera bataje inama abubakanye rero nico ijambo ry'Imana ibwo bwenge Imana ibahezagire amen murakoze cyane Pastor Edith ati Imana yatugize umwe kandi ni koko Imana yatugize umwe hama irindi jambo avuze ni iryo yuko abantu baje inama bagakora bo mbega Arthur mwebwe haco mufise mwongera ko kuri ibi canke ico mufise muterera kuri ibi avuze en fait ikintu cyo guhanuza uwo mwubakanye ni ikintu kiri primordial cyane bice binyibutsa nk'iriko ndarondera uwo tubana uko tubanye no munsi narifise ibibazo byinshi mvuga ati mbega none uyu muntu ndiko ndarondera nzomushira mu vy'iwanje umuntu afite narifise utuntu twanje nahora nkora narifise ukuntu nahora nsangira utuntu twanje n'abagenzi n'umuryango wanje kuko ngomba kumuha kweri kuba umwe muri twebwe babiri tuzofata decision y'ukuntu uruhu rwacu turujera kuko naye namaze kuronka inyigisho nyinshi zinyereka neza yuko urugo atari ubumwe ari ubwa babiri alors cyarafashe umwanya ukwiye ukwiyumvira ndamuraba ndamuzunguruka kwere sinzi ko yarabizi ko ariko aramuzunguruka ndiko ndaraba est-ce que réellement uyu muntu arashobora kumpanura kuko niwe nkuko ijambo ry'Imana bivuga ati uzosiga so na nyoko ugende kubana akaramata n'uwawe no kuvuga yuko ujya mudamu kuri jewe abaye non seulement la confidente bavyumva ambere umugenzi ambere umudada hari n'abandi bavuga ati arakubera na mama kuvuga nzokuyugurura kuri we kweri twatuntu twanje twose nibikira ndatumuha nzomuha imitwaro yanje alors maze kubona neza yuko ibice byinshi kwijera ntako ndihenda nararekuye ndavuga ati bo karibu rero muri make ntiwoba mu rugo wewe n'umudamu wawe no kuvuga mwicara hamwe biga burya tuba duhuriye kuri byose muri make ntarondogoye kujya bamwita n'umufasha aje kugufasha bijya na wewe udashoboye kwifasha
yego Ego turi mu kiganiro ingo n'imiryango turiko tuganira ku bijanye no guhanuza uwo mwubakanye mbere yo gufata ingingo zimwe nini canke ntoya. Mbega pasteur mwibaze yuko umuntu mwubakanye umuhanuza ibintu vyose n'amapeti detail ukayamukonfya? Biravana biratubwira kugendana ubwenge. Ivyo rero simvuze ngo hari ivy'umuhisha, ahubwo uraba uburyo ubimubwira. Hariho ibintu biraba muri rusange urugo ukwiye kubimuhanuza, kuko Imana ntiyaguhaye umwana, yaguhaye umuntu akuze, yaba umugore canke umugabo, yaguhaye umuntu akuze. Mugabo ibintu bijanye n'ubuzima bwa misi yose, akazi ukora, hari igihe usanga ari ibintu vyangaja ubundi buzima, ku buryo ugiye kumuhanuza kubera ashobora kuba atabizi canke atazi etike yavyo, ugasanga hari ibitagenze neza. Nzadatahura uri umunyapolitike canke uri umwongere nko ku kwanje, hama ugasanga hari ibintu bimwe bimwe bijanye n'ubuzima bw'abantu, wosanga uri canke umuganga, ugasanga hari ibintu winjijemwo abandi bantu mu rugo, hama we kuko atari ivyiwe kandi atatahura, ukazibona ingorane irabayeho mu kazi kawe canke aho uherereye, vyaciye ko mwubakanye. Rero ndavuga muri make ibijanye n'ubuzima bw'urugo musangiye, muhanuze umubwira amadetail yose, ku buryo ivyiza bizoba mu rugo azovuga ati yarafise mu ruhara, ntabe umurorerezi. Nta mugabo anezerwa ko umurorerezi mu rugo, nta n'umugore anezerwa ko umurorerezi mu rugo, kiretse yabihisemo. Kuko hariho abandi bagore canke abandi bagabo badakunda gufata responsability, kuko banka ikiguzi, akaca ashima kumera nka gwa runyoni Autriche, akanka kuvyumviriza canke kubibamwo, kuko atinya gufata ikiguzi nivyagenda nabi n'ibindi, muga akaba bishaka. Hama ikindi naco ni vyiza yuko agukundiye, mvuze agukundiye, yuko umuhanuza vyose mu gihe bigenze nabi mwese mufataniza hamwe kugira mu bigwanire hamwe. Ati bijya bintu nitwe twafashe umugambi wo kugurisha inzu, nitwe twafashe umugambi wo kugurisha umuduga, nitwe twafashe umugambi wo gutwara abana kwiga hariya hantu. Rero iyo mwabifatiye hamwe murafise ukuntu mugaruka kubitorera umuti hamwe, ariko biragoye kugaruka ukabwira umuntu ngo mfasha, hari ivyo wari wambwiye. Birakuyangaranye none mbwiye ngere kugurana amahera ndagukure mu ideni, iryo deni warifashe turi kumwe. Warashobora ugafata amadeni ntazi, hama ukashimira ngo ndagufashe kuyishura. Yari umuntu atubaha Imana kugira uko, yari ubaha Imana, arakubabarira akagufasha nyene mu bibi no mu vyiza, nico tuba twaremeye. Mugabo ngarutse ku bindi, ntushobora guhanuza uwo mwubakanye ngo umuhe utudetaye tw'ubuzima bwawe n'abandi bantu nk'akazi. Nivyo nako ndavuga, bijanye n'akazi, bijanye na vie professionnelle, bijanye na ministère zimwe zangaje abandi, kuko mu gihe hoba fuite d'information, nuzovuga ngo n'umugore yampemukiye, nuzovuga ngo n'umugabo wanje yampemukiye, nuzovuga ngo burya ndakunda, ngo turakundana, ngo ngasanga namubwiye n'abagire bafungwe. Oya, hariho ibintu ukwiye guhanuza abahanuzi ufise. Niyo mpamvu haba abakonsiye muri ministère, mu makabine, niyo mpamvu dufise abajenama muri ministère. Abo bantu nubahanuze kuko muri domaine imwe, mugabo hageze gufata ingingo zizokwangaja wewe n'urugo rukinjiramwo, bimenyesha umugabo canke umugore. Ikibazo nshaka indi nyene baza Arthur, bega Arthur, wewe iyo bavuze guhanuza umuntu mwubakanye nk'umuntu w'umugabo, kama nze kuvugira abagabo umugabo, urabona umuntu w'umugabo nyene iyo uja guhanuza ibi amafere, gufata ingingo izinaka z'umuryango zikomeye ukaje guhanuza umugore, uvyumva gute wewe? Guhanuza ingingo z'umuryango umugore cyangwa guhanuza ingingo professionnel umugore? En fait
abagabo nk'uko Imana yaturemye ubwa mbere na mbere yatugize umutwe, ni twebwe ba pastori b'imiryango yacu. Normalement ingingo zihambaye ako ziva kuri twebwe. Vyumva. Maintenant ingingo zerekeye urugo, nagomba kwanza mpere kuri point ya mbere. Urashobora kuba ufise uwo mubakanye mu vyumva kumwe kote intellectuel, ni ukuvuga n'umuntu yumva n'ingoga hanyuma akagira icyo aterereye, avyumva mu buryo buri efficace. Nagomba kuvuga yuko kwanza abantu imbere yuko babana batekerezwa kumenyana, ukamenya aho umwe ageza, bavyumva. Meno ndafise haraje ibintu nyene vyerekeye umuryango nkuko nabivuze ubwa mbere na mbere. Umuhanuzi wanje mukuru muri ivyo bintu vy'urugo, umuhanuzi wanje mukuru ni umudamu, kuko niwe mufasha. Icambere ndamukunda, maze kumukunda nta kindi ndamuhisha, ndiko ndavuga mu rugo. Ndamuhanuza ibintu vyose ku rugezo abitahurako. Mbonye ahantu atariko aratahura, uravyumva, ngafata umwanya nkagenda mutahuza ndabe ko aza gushobora kubitahura, kuko arashobora kutabitahura anashima complètement, ariko yamaze kumva ko mfise umutwaro, uravyumva. Ariko arabona ko ndiko ndagerageza kurondera solution. Umudamu burya ni umuntu ahambaye mu rugo. Urya mudamu le fait yuko ubona yuko ndiko ndahangayika ndondera des solutions de umva nyene, arashobora kuja ku mavi akansengera, agasaba sagesse y'Imana, kuko umva ko arije mpamagariwe gufata ingingo. Ni ukuvuga muri make umudamu wanje sinomwinyoha kiretse yamaze kwerekana des insuffisances zituma atana kimwe yomfasha. Ku bijanye n'ibiri professionnel, nk'uko Madame Pasteur yabivuze, n'amabanga maremare, kuko turazi yuko abagore, si abagore gusa ariko ntituvuge ko ari abagore gusa, ko hariho n'abagabo. Hariho abantu abagore bon si bona shima se abagore, hariho abagore ntacyo Bibiliya navuga ko dufite imbomovu nto nta kibazo, reka twishire muri rusange. Hariho abagore uje ugashira ibintu vyawe vyose ku meza ngaho oya, ndakubwije ukuri, nturasohoka no mu nzu, nawe ntanasohoka no mu nzu, vya bintu bigezehe. Urabona iburaya ni hagufi, nukuvuga abantu bose bamaze kumenya ibintu. Nukuvuga dans ce cas là tu n'es plus professionnel. Ne bijya byo mu nzu hari ibintu bihambaye, hari bihambaye. Je ndibuka hari umudamu araho, umugabo yama yahanuje, akamuhanuza akamubwira ati madame burya ubona wa murima w'ibigori tuko turarima, nashaka ndawo doje kurima dusoromye tugurishe, hama tugure inka yo kwanaka kugira ngo yanka izoduhe amase, hama dutabire wa murima uzuraduha umwimbute mwinshi. Wa mugore aho nyene akaca sohoka akagenda ati ye urazi mwe tugomba kugura inka, kwera hatuko twararimye, tugomba gusoroma tuje tugurisha, tudandaze, twigurire inka, tuze turatabira, tuze twimbura ibihambaye. Urumva wa mugabo yasohoye iciyumviro kandi ashaka gukorera ko kugira kuneza muryango. Wa mugore aciye asohora bya bintu abijanye hajya hanze. Hari umuntu we yarafise amafaranga, yarabuze gusa ivyiyumviro, bavyumva, aciye yiruka kuri yanka arayiguze ko deje yarafise amafaranga.
umugabo arabaye muri ivyo bihe arabona yuko chaque fois ariko aganira n'umugore wiwe inkuru ayisanga ku rubuga. Umugabo akasabira umugabo ati wa mugore wanje we wapi vraiment suko uriko uravuga cyane ugacutuma ivyo twariko turapanga vyo nonekaye none ndakubaza ikibazo nk'ubu munsi nanumye uzova ko nako ndagushira mu vy'umuryango umva ndiko navuga ko hari abagore bamwe bameze gutyo erego munsi umwe umugabo avuga ati ko umugore aguma asaba ikigongo ati narahindutse mbabarira ati kandi ijambo ry'Imana rivuga riti babarira umva tiriyo kugira ngo singume ngo mwibanga terega ndamutesta kanyuma yagaca bagenda kuryama ariko wa mugabo yijanira irigi agenda afise irigi nka 4h du matin acabyura umugore ati madame ati ye harabavye ati ngize kujya numva narekuye irigi atariko ndagusavye urabona ko ngo umuntu w'umugabo ndagowe kuri irigi ati umbikire rino banga ati ndakurahiye mugabo wanje ntirizosohoka hega mu gitondo arasohotse ahuye na nyina wiwe muvyara ati yo wa mukwe wawe mama kaba atasigaye arekura amagi urumva mama nawe abwiye mukuru wiwe aterega bofure yawe yariya anya ati ni problème ati si pondeze atararenze wa mukobwa nawe abwiye inkuru agiye kubwira umugabo wiwe aterega benda hamwe wawe vyanse atasigaye arekura amagi haja abagabo basohotse bigiriye kwicara ahantu hatangiye kuganira yabenda hamwe yabwiye mugenza ati ati pole sana ati burya ngo koko gusigaye arekura amagi ngo nturi koroyira nturi mutoyi umva ngo ufise iyindi qualificatif murashobora kurekura nabiri ku munsi wa mugabo ati arabona ati hajya nagatego nagize ko umudamu wanje aravuga cane umva chaque fois tugomba gukorana imigambi ndamuhanuje abayisohoye hanze ati rero hajya nagatego nashizeho ndabe koko yakize ko yambwiye ko yakize ati none hari umugabo arekurira iki ati natwe twagoma twareko turumiko astashimira ambwira ati wabonye ati none vraiment ndakubaza hari ikintu nzosubira gushiramo umva iyo nika y'abagore bamwe batabika ibanga umva no mu mpanuro zo muhira bigoye kumushiramwo kuko usanga zarenze imirambi ariko hariho n'umugore nariho n'abagore bandi wewe umubwiye akantu kwanza wewe aca developer ati kwanza urazi tutangiye kugurisha magi uno munsi aya magi ukunuku benefice yayo niyi hanyuma tugaca dusanga nitiko turagurisha magi gusa ahubwo twagize na poulailler urumva ace kugufasha mu vyiyumviro muciye mu décolle avyumva normalement niko urugo ategeza kugenda uhanuje mugenzawe akareactinga urumva biragenda ariko na wa wundi nawe adacunga umunwa sukuvuga yuko nawe ataca maze nico gituma navuze yuko ugerageza kurondera amafaso yose ko mutahuza kiretse basi byanse bikanga ariko amabanga professionnel naho navuze yuko atari byiza yuko yamubwira wamaze ko nawe ko umugore wawe nawe atoroshe mu vyumviro arashobora guhanura kandi agaguhanura neza gusumba bajya bakwegereye hariya kuko muri bajya bakwegereye burya si bose hajya bagukunda oya umugore wawe aragukunda kuko ubwa mbere na mbere murubakanye ntiyakwemeye kubw'ibishobisho oya yaravuze ati je n'umugabo tugiye kubana karamata ati nzomugwa inyuma nzomugwako ukashika ukamubwira ati burya barako bambwira ngo turye rushwa ahanaka kugira ngo bice bigenda gutya nabwo umugore wabwira ati mugabo wanje uraraba neza urye rushwa atoja mbega urazi ko ni wajya rushwa bajya nyene umwe muri bo azogenda akarimena erega bazokuremontako baza kukuremontako numva yuko uzotakaza akazi utakaze credibility yawe erega nagashora kukajamo si mugabo wanje apana kwanza ijambo ry'Imana itubwira ati tunganiriza abantu bose
utaravye nkunzi uburyo bwabo n'ibindi umva ni ya sagesse ivuye ku mudamu no kuvuga rero abantu tubana twategerezwa kubiga gufata umwanya ukabiga ukaraba hama gacumenya ukuntu iyo uri kurasaba impanuro uzorienta kandi ndazi yuko benshi bigenda neza. Murakoze cyane. Ni ikiganiro ni ingo n'imiryango tuko tuvuga ku bijyanye no guhanuza abo mubakanye imbere yo gufata ingingo zikomeye mu buzima bwawe, zikomeye z'urugo, zikomeye. Bavuze ibintu by'ingirakamaro byinshi. Icyo nuvuze cyo nuko ibijyanye n'urugo mukuri ntitwobaho tudahanuje abo twubakanye, nivyo ukunda babiri ntibajana bataraganye, niko ijambo ry'Imana rivuga. Nitwovuga ngo tugomba twigisha abana tutavuganye ngo tuzobigisha inyungu dushaka mu mashuri dushaka. Nitwovuga ngo tuzokora umugambi kanaka, bon iyo umenga umugambi ni wawe biba bisigura ko utarumva ubumwe Pasteur Edith yatanguriyeko. Hariho ubumwe duhejeje kubakana tuba tubaye umwe. None nimba abantu babiri baraganye babumwe, umuntu umwe wumva yoba hatabwiye uwundi agomba kore. Donc nukumenya ubwo bumwe, tukamenya ko dufatanye kandi dukora byose tubikorera mu bumwe. Nta mugambi w'uwanje uhari, nta mugambi w'umugabo uhari, nta mugambi w'umugore uhari, umugambi w'umuryango. Umugambi w'umuryango rero ni nko entreprise. Umugambi w'umuryango, uwo muryango ufise la tête, mugabo urafise n'abamambre. Abo bantu bategezwa kwishwa inama, abo bantu bategezwa kuba considérer. Niho uwo mugambi hageze kuwukora bose bazowuparticipamwo baryohewe bawukorera kuko bazi yuko uwo mugambi ni gwabo. Reka rero tubibahe bibe gwabo kugira ngo babandanye bavansa bamerewe neza. Bavuze iyindi point ya kabiri iri très important ivuga ku bijanye na le professionnel, ivyo dukora mu kazi mu buzi butandukanye. Reka turibihanuza abo twubakanye. Bamwe babati ego turabibahanuza, mugabo ico numvise jewe na hotenye kandi cingira akamaro gose. Turakora akazi kandi abo baraza ko dukora. Turafise amabanga y'akazi, hari amabanga n'amategeko atubuza kuvuga. Mugabo Pasteur Edith yavuze ati no yayivuze uraraba ingene dusenga Imana ngo dushoboze kwibabwira avec sagesse. Iyo tuvuze ubwenge Imana itanga nibwo budushoboza kuvuga ibintu nari kuvuga uko uwundi akabivuga kuri kumbure urashaka kubivuga neza ivyo bintu vyawe bigatoka. Urashaka kubivuga genda usenga Imana ikwigisha ingene uza kuvuga ivyo bintu kugira ngo ntuzugire ingorane. Akaroro kari samba ntiwavuze amabanga y'akazi mugabo uri mwiso mu kazi. Ejo badushizwe nawe kwirukanye utigeze uvuga ko wigeze uba mwiso. Ntuzoshishwana n'umugore cyangwa n'umugabo. Donc hariho ivyo iri professionnel twiga ingene tubivuga muri sagesse mu bwenge ntangere comme ça tukaba tuheje kutanga inkuru ituma ubuzima bwacu naho imbere bwo bapyeje tuzoba twarikuye mu mutego. Kubera iki abo bantu bagize ujya muryango bagize ya projet badushobora gushigikira mu kugutahura mu kugufasha mu kukwereka ingene wobigenza n'igihe cyose vyotera ingorane. Nizo tugomba tuje ko mu gusoza kino kiganiro cacu. Nashaka tuje kwa Pasteur Edith. Bega nizihe ngwane zihora zishika mu gihe abantu bubakanye badahanuzanya bataje inama n'ingingo? Ingwane zikunda gushika mu gihe abantu bakanye badahuza inama n'ingingo. Kimwe usanga ataterambere. Nta terambere kubera umuntu umwe aratinda akavunika. Kwamba ari wo wiyumvira hamugasanga uwundi umugize umurorerezi cyangwa umugize umusuiveur ngo akwirikire gutya nk'intama. Hamusanga ivyari gushobora muri babiri uri kwivunikamwe wenyene. Naho muzotera imbere umwanya mwari gukorana muri babiri wari kwihuta gusumba uri wenyene. Hama ikindi naco kuko utayimuhanuje hari gabe ari wakubera inzitizi. Ugasanga niwe wa mbere abigwanije atazi ko ari wewe ari umugambi wawe ari umugambi wo wubakanye. Je ndazi ko hari umuntu yigeze kuja muri ibintu vya bacuruza imiti nka Forever. Hama rero umugabo aratera imbere arondera n'abandi bantu ngo musi ngo bamufashe. Je navyo ntahura. Hama ntiyabigira umudamu we. Hamusi umwe rero umudamu wacahura nabo bantu arabaza bariko baracuruza bariko barabivugira cyane. Mugabo abantu bari bazi ko umugore w'uwo muntu abizi bacara mubaza akirabaza mbe mwe mvuye he ngo twe tuvuye muri izo nyigisho n'andi muca muzumva bagira ama supreme. Ibintu barabahenda
ng'ibintu barabahenda n'abantu baba bifitiye amafaranga bashaka bahenda wowe udafise umutahe munini arabigwanya abandi bakubitwa n'inkuba bati ibintu baterega twebwe n'ivy'umugabo wawe vyumvikana yuko ivy'umugore wawe atumva uwo hanze niwe azovyumva cufata nk'ubu ndi pasiteri nkashika ku mugamba aho ntanguza ishengero uretse ko umugabo wanje atanabizi ati nimba umugabo atagushikiye ninde azogushikira rero hari igihe abantu bavuga ngo je umugore wanje arangwanya ngo umugabo wanje arangwanya none hari igihe atanamenya na nyene vyo rero ni vyiza yuko iyo utabwiye mwubaka inzozi zirahari usanga uwa mbere akugwanya ari uwo muri kumwe hama ikindi naco uretse ko mugendera hamwe kandi mukirinda intambara ataco mwari gushobora kuba mwazirinze hama ikindi naco gikenewe bituma mwese muzibuka iyo mugeze kuri success muzonezerwa mwese kuko muzoba mwarakoreye hamwe hama binashitse kuko mwisi birashika hama ntibigende neza iyo migambi mwese murafatana mu nda mwese agahoza uwundi ati courage humura ntaco tutakoze none ivyo utamubwiye ushika ugwara mu mutwe na vesita utana hypertension ufise mu maraso canke atayibazo muse vy'imitima ugashika ugwara avesi kubera ikintu cyawe utashoboye kwibwira uwo mwubakanye ndi umugore sinashoboye kwibwira umugabo none ndagaruka ndabwira ko vyononekaye cangwara ariko nzi ko twabivuga imbere y'igihe kimwe niyo vya bintu vyaza ati gute humura banze utekana kuko nzi ko twabitanguranye mugashitse nkamubwira nti ngo nibiki ndabivuga hehe nibiki abona zikorana ko gusa rero Imana ibahezagire amen sinzi ko arafite yongera ko mu gusoza kino kiganiro cyacu muri kino kica nibiki bishika iyo abantu batafata ingingo hamwe bishobora gushika kandi tushobora kwevita en fait icambere coco nzi ko narakibonye umuntu yifatira ingingo wenyene yigira maître wa vyose ari n'umukandida kwa legende n'umukandida kwa legende kuko ni gute wewe uzojera amafere y'imuhira burya rero narabonye ko n'abagore bari forte cyane yamaze kubona yuko utashaka kumugisha inama nawe araja ngaho akiraramira akaguha amaso akakuraba hanyuma akagufasha no gushikayo agahinduka mbabariye terme ngomba gukoresha ariko akahinduka ngo inyenzi makwako giseroma ndandura umva agutegera ku kantu kose kajanye n'amafaranga kuko waramukumiriye mu vyawe nawe aragusaba icitwa inoti naho umva naho ugwasha rutakarira Jimmy hari umunsi umwe nakoze erreur sinopfa navyibagiwe mfata decision mu rugo yerekeye urugo umva n'umudamu arimo ntabe mubajije naribomoye ona kwibomora gushikaho nshitse mu nzu numva isoni zo kumubwira ati rega nagize nibi vyose bigwa mu mazi kandi natakaje amafaranga yose umva kumva isoni uri umuntu w'umugabo et pourtant iyo namugisha inama bwa mbere ndishira yuko wewe ariko ubona danger nariko ndakuha bavyumva niko ubona danger ndiko ndakuha ndibuka hari igihe kimwe na byagenze uko nyene uvuga ati reka mpambane ngire nzitire ndondera ama source ashoboka source ya mbere ya kabiri ya gatatu urumva ndabikore tusa umugore arandaba akabona amajoro niko ndarara ntasinziriye carambwira ati rega cyo nako nkire muto tutashaka kunsangiza izo ngorane ufise ati kibazo nuko hari utwana dufitaniye uzonsigira tuno twana kuko alire uri kurajamwe ni alire mbi ati nsangiza ivyo bibazo naho basi atabirebire peut-être atamafaranga no gufasha ndashobora kuja ku mavi nkasaba les tout puissants les très hauts akaprovidinga ayo mafaranga ukeneye hama ibintu bikagenda neza
ikanatoya akenge ati ya mugore vyo ariko aravuga nivyo uhera kijya gihe kuko umva mudamu wanje ndamuzi ndashika nkabwira ati madame ubona gute jewe nabona yuko twari gucreya troisième source mais troisième source twari kuyicreya duciye muri iyi nzira agacambwira ati urazi uciye muri iyi nzira urabasature ati kuri uno mwanya ntibishoboka tenyenya gato kuko dejuru muri iyi nzira tenyenya ijya nzira uyikorere neza uyinoganze niba ubona ko yamaze gufata umurongo uca ugaruka kuko uza ufise inguvu uca ugaruka kuri iyi kuko nayo ni nziza vyose urumva bigaruka kufasha umuryango umva rero muri make jewe azare nokora umva narayikoze umva namaze kubona uko bimeze ubu sinzosubira uko bigenda kose gufata ingingo ntanuje umugore kuko ndacakeneye kubaho. Merci. Urakoze cyane kandi abatumire bacu barakoze batubwiye ibintu bihambaye batubwiye ibintu bikomeye mu buzima bw'umwana w'umuntu kandi byose tuvyerekeza kuri Kristo. Mugasozera kino kiganiro cacu sinogisozera ntatumiriye bariko baradukurikira muri byose mwumvise zinamadosi mwumvise kungene twobigenza canke kungene bipararanga niyo tutabigenje neza kwibuka ijambo ry'Imana ico rivuga kubijanye n'imigambi dukora mu buzima bwacu. Nivyo mwabifunditse nivyo wewe wavyumviriye kandi wahanuje n'umugore wawe ariko mu mutima w'umuntu ngo habamwo imigambi myinshi imigabo myinshi ariko inama y'uhoraho niyo itsinda ihangama. Donc yiyumvire hari abantu iyo biyumviriye ibintu bakabishira mu ngiro bakaganira usanga hari ama conflit ya peut-être niwe watumye bidakunda nimubipfe bikonfimana avant toute chose muri byo byose twiyumvira muri byo byose tuganira nibaze ko twizera yuko uzotuma bikunda ari Imana. Rero bidakunze ntaco dufise dupfa bitagenze neza uko twari twavyiyumviriye ntaco dufise dupfa ntidupfa imigambi twafunditse ntidupfa ibiyago twagize turutara amajoro tuko twandika ama projet tuzoheyariza nk'umuryango ngo ni kubera ko atakunze ahubwo bitugarukana ku Mana tukavuga tuti Mana wakoze tukayishimira ko ivyo bintu bitakunze ko bitari biri mu migambi yayo ariko bwa mbere na mbere faut se rassurer ko wenyine wiyemeza wabihereye Imana wabitanguriye ku Mana cyangwa yari migambi yawe gusa itigeze ija mu Imana. Harakantu nibagiwe nimba naguciriyemo ndibutse irindi kosa mu buzima no hanura abantu bose bubatse kudakora bagabo bagenzanje ntuhirahire n'umunsi n'umwe ibintu vyerekeye urugo ngo ugende kubihanuza hanze uhere hanze guhanuza hanze hanyuma uze kubwira umugore wawe ati rega burya nahanuje hanze kuvyerekeye ibi n'ibi n'ibi bambwiye ibi n'ibi n'ibi. Ntugakora iryo kosa mugabo mugenzanje hera mu rugo hanuza kwanza umudamu vyanse ubona yuko atasoresha iriko iraboneka ivyo madame Yvette yariko aravuga ja ku mavi saba intumbero Imana ya Mana hajya muri ko murasenga kuko deja muri ko muri umwe kuko deja turi umwe mu rugo dusengera hamwe muri ko gusengera hamwe Imana irashobora kuvuga iti burya mworaba naka hari ico yobafasha mu kuvuga hagati yanyu ko namaze kubidilinga birasa nibibananiye muragiye ku mavi murasenze Imana ibarungikiye umuntu ati kontakta naka kuko naka urumva arafise ubumenyi muri iki niki ariko kumva uko umudamu ategerezwa kwisanta ari la maman de la maison abandi bavuga la maîtresse abandi tubita la ministre y'amafere yose niyo nta n'umunsi n'umwe yo nezerwa yumvise ibintu hanze bimwerekeye mu rugo we atabizi ntuzuhirahire kuko niba kuri iryo kosa uwundi munsi uzogaruka azobwira ati muri ino je hari ico maze ntufise abantu bawe uhora ugenda guhanuza genda
uhanuze babandi bakubwire ko je naco maze urumva urugo deja gwamaze kuba terrain ya opposition yamaze kuba terrain ya opposition kuko ivyo uvuga bavuga ati pardon hari utuntu nyene burya tutubanaliza ari ugasanga no tuntu attention ateza guha agaciro nk'ubu mudamu wawe mu rugo mwariko muradiskita ku ntebe zo mu nzu mugomba guhindura hanyuma peut-être ko wisanze muri budget wa foto ya meuble sahari uramuzaniye izo ntebe yo salon uramweretsa ama category yo sahari arahisemwo imwe igimwe yahisemwo ati gendo zaniye hama nawe wisfitiye umugenzi ku ruhande uciye ugenda arambwiye ati rega je nari nkeneye salon atariko ya salon ati nari nkeneye salon ariko amasalo yose naretse umugore yamitiyemo iyi ati none nawe wompitiramwe yahe wa mugore nawe ati sha umugore yawe ntazi gutora bano baruguru kweri je mbona iyi ariyo nziza urumva ko kenshi n'abantu barabishiramo umubiri tije nibona ko iyi ariyo nziza nawe mubishoshe idee ewana wangu kweri nivyo kweri naci ndabona yari nziza ntiwasubiye imuhira umubwira wa mudamu wa tereka burya naje niko natembera nabonye ko iyi ariyo nziza ubibona gute kugira ngo aguhe ako uciye ugura za ntebe urajanye muhira urakubiseko wa mudamu akizibona ashobora kugira ati sizazi ni nagusaba nawe ati igusha urumva burya ngiye nasanze bazi twaye umva urabesha hanyuma kubera inkono ya shetani nayo idafundikiye wa muntu araje mu rugo rwawe asanze za ntebe niyo zira ati ye bwana yaraciye kumbe bwabona urankunda za ntebe nagutorera nizo yaciye uzana wa mugore ari ngaho urumva deja ikintu uzanye mu rugo nukuvuga dutegerezwa kuba prudent et sage mu ma decision yacu mu rugo surtout ko urugo arugwa babiri igihe twagenda kuronderana nuko twari dukerana twari twumva ko hari ama vide ariko twemere za vide dufise bazuzutse abo bandi bagenzi bo hanze apana impanuro nyamukuru tuzivome kwanza ko twubakanye twevite petit erreur kabisa nico nashaka kongera ko murakoze cyane dukoze ikiganiro cyacu merci Shimile Arthur kunira ziwe Shimile Pasteur Edith mani mwese guhumugisha andano zanyu dukine kiganiro namwe tubashimire gose mwakuma kwikirana kino kiganiro tubibutsa kandi tunababwira yuko ikiganiro cingo n'imiryango nukuri twamatubwira abantu badukurikira yuko isoko ni Kristo nitwo kubakingo twibagiye Kristo kuko niwe yaziduhaye ijya projet j'urugo ndarufata nka projet nini umugambi w'Imana wagutse kandi ni projet y'Imana rero jewe ndi muri projet y'Imana Imana rero nyene projet irazi iyo projet yayo nyene izoreyisisa kandi irabishoboye siba abantu baduha financement batazi ngene bizoreyisisa oya yo irana finance kandi iranapanga n'ama activité arapanze mu buzima bwacu mu ngo zacu birapanze ifoko twemera tukagamburukira Imana tukumvira Imana ikatweka ibyo ishaka kudukoresha umwami Yesu abahezagire.